reka nange nakwiviza itondo ciza, reka nange naguhe bwakeye, reka nange ndakuramutse, reka nizere yuko umeze neza bivuye naho uherereye uriko uratwumviriza. We wazindutse wumviriza Radio Black FM, reka nizere yuko ubuzima bwawe bumeze neza. Nkuko muvyumva rero kuri Radio Black FM turafise gice canke se umwanya w'igishinga ntahe, aho tubashikiriza intahe z'abakunzi b'ikiganiro baba bagiye baturungikira batubwira ngo tubashikirize intahe zabo kugira ngo mbese bishobore kuba vyofasha abantu benshi bashobora kuba ari mu vyago canke se abantu benshi bashobora kuba bananiwe n'ubuzima, bishobore kuba vyobasubiza intege canke se bishobore kuba vyobafasha gutera iyindi ntambwe y'ubuzima. Niba rero nawe wifuza yuko igishinga ntahe cawe kizocanga kuri Radio Black FM, ushobora kutwandikira ku 65 669 669 ugeze ukatubwira igishinga ntahe cawe, tugaheza tukazokigutangira nkuko duhora dutanga ivy'abandi. Nkuko muvyumva rero igishinga ntahe cuno munsi genda kibashikirize Jetro Zomingo, ijwi riza kuba ari ryanje, ariko igishinga ntahe ari icamuhoza. Nitwa Muhoza, ndi umudamu, ndubatse, mfise imyaka 26, mfise umwana umwe, ahambana mu gisagara ca Bujumbura. Ndabwire inkuru y'ubuzima bwanje naciyemwo butanyoroheye, na n'ubu nkimukomeje kubucamwo, ariko nizera yuko atakintu kidahinduka kandi ibintu byose bisaba ukwizera kandi bikazohinduka. Je tuvugana ndi umunyarwandakazi, iwacu ni mu Rwanda, ariko ukuntu nageze ngaha mu Burundi nivyo nagira ngo ndababwire, ndetse n'ibintu nagiye ndahura navyo nkimara kugira ngaha. Ubwo numva yuko hano kuri Black FM bashobora kubatambutsa canke se bacishaho ibishinga ntahe aba vyaragiye bishikira abantu mu buzima, kugira ngo ntazagire undi muntu bizoshobora kuba vyoshikira nkuko vyashikiye uwundi. Nibwo navuze ati reka nanje nze ndabe ndababwire ubuzima bwanje mbese burashobora kuba bwohindura abantu benshi canke se bwohindura ivyumviro vy'abantu benshi. Nkuko muvyumva rero jewe iwacu ni mu Rwanda, mvuka i Kanombe. Uko vyaje kugenda, mvuka mu muryango w'abana 4, muhira wacu ngira 3. Nukuvuga yuko vy'ukuri muhira twari tutafise ubushobozi bukwiye bwo kuba twobaho canke se umutungo ukwiye wo kuba twobaho. Twe tubaye muri Kigali, vy'ukuri ubuzima butugoye cane, ntivyari vyoroshe, kuko twari tubana na mama wenyene, papa ntiyaragihari. Nibwo nkimara guheza secondaire, ndavuga amashure y'intango, nibwo naca ntangura kubaho ubuzima, ngerageza kurondera ukuntu nobaho, ngerageza kuvuga ati vy'ukuri reka ndabe ukuntu norondera ubuzima nyene, hama nkafasha mama kuba twobaho, kubera ko mama nawe nta kazi gakwiye yari afise, ariko twaragerageza ibishoboka vyose tukabaho, kuko data yari yadusigiye inzu twabana. Niho haheze iminsi naca nkimara guheza secondaire, ndiko ndakora, ndiko ndagenda mu muji, niho naca mpura n'umuhungu, turabonana turaganira kenshi, kuko naho nkunda kumubona kenshi aho naca, yaho yakorera narakunda kumucako kenshi. N'umunsi umwe yasaba yuko vyoshika tukaba twoganira canke se twokwicara ahantu tukaganira. Ndamubwira ati ntaco bitwaye, turashobora kuganira. Umunsi wa mbere twaraganiriye ngira ngo nibisanzwe, kubera ko n'ubundi nakunda kumucako ngaho yarari, vyaba ari ibintu bisanzwe. Ku munsi wundi wa kabiri naho nyene aransaba nawe ko tuganira, naho nyene turaganira. Ku munsi ugira 3 arambwira ati ese urumva vyo ari vyiza ko twokomeza kuza tuganira mwibarabara canke se twofata some weekend tukaba twosohoka tukagenda kuba twoganira handi hantu, mbese turi babiri dutuje ataco bitwaye. Wombwira ntamubwira ati it's okay, there's no problem, turashaka kuba twobikora. Ati gusa
bikamara umwanya mutonya kubera yuko ndafite izindi nshingano mba mfise muhira mba mbwirizwa gukora cyane yuko ari je ndi mukuru muhira. Arambwira ati no, ntugire ikibazo, bizofata umwanya muto juste gusa kuba twoganya turi kumwe, maybe tari ngaha mw'ibarabara kuko ntibigaragara neza, ntibisa neza kuba turiko turaganira ngaha mw'ibarabara. Ndavyibuka turafata umunsi umwe ari kuwa gatanu turasohoka, vy'ukuri twaragiranye ibihe vyiza na Landry, byari ibintu bimeze neza, turishimana, aramperekeza ndataha, arangiza muhira. Ntashe nibwo nagira muhira, Landry dukomeza kuvugana bisanzwe kuri telefone, mbese nkumva yuko umenga like nungutse inshuti shasha, umugenzi mushasha, mbese nta bindi bintu bishobora kuba vyorenga kuri ivyo. Sinimvisha yuko hari ikindi kintu cobaho, mugabo buke buke nkagerageza kugwana n'imbaraga zindi nko muri jewe, nkumva umutima wanje uri kugenda ukunda uko Landry namubonye, uko Landry nabonye yitwara, uko Landry nabonye yifata, nkumva vy'ukuri ngina namukunda buke buke. Sinebwe amenye ibintu bikwiye kuri Landry, Landry n'umuntu ameze gute, Landry niki yaje gukora ngaha muri Kigali cyangwa se niki, gusa yari yarambwiye kari umurundi, kandi vy'ukuri nanje navyumva kari umurundi, kandi nkaba numva nishimiye vy'ukuri kuba menyanye, mfise umugenzi w'umurundi yitwara nk'uko, kuko abarundi narabakunda cyane. Kumva mbere narakunda ukuntu bavuga, narakunda ukuntu bitwara, vy'ukuri numva nakugira inshuti y'umurundi, byo bari ibintu vyiza cyane, ikaba imwe mu nshuti zanje. Byasero nkaho umenga ndishuwe, mugabo vy'ukuri sinenzi yuko nozokira inshuti y'umurundi hama nkaza kumukunda nkuko nakunze Landry. Umunsi umwe niho bukiye bwaho twaravuga turaganira kuri telefone, bukiye bwaho nitwabonanye hari kuwa gatandatu, ari dimanche, araho aransaba ati vyumva vyoshoboka twongera tukabonana tukaganira, cyane ko kenshi kuganira arivyo bituma ubugenzi bw'abantu bukomeza kwegera imbere. Namubwiye ati ntacyo bitwaye, naho nyine twoganira, ko numva yuko umenga kugumana na Landry niwo mwanya nishimye cyane kurusha ikindi gihe cyose. Numva yuko umenga kugumana na Landry hariho ibintu vyinshi, hari ikibanza mu mutima wanje cyari kiri vide, numva umenga kiruzuye, numva nishimye, mbese imitima yacu yose ikagerageza kuba yegeranye cyane, mugabo ata muntu umwe arabwira ubundi yuko ivyo bintu bihari. Twakomeje turagendana cyane indwi ya mbere, nkumva yuko umenga mbese ni kwa kundi umuntu harara umuntu ariko atabindi bintu birebire bizoba, nkumva yuko umenga bizohera, mugabo ko numva nikomeza umutima nkavuga ko bizohera, ahubwo niko byakomeza kugwira cyane muri jewe. Umunsi umwe niho Landry yambwira ati vy'ukuri Muhoza, ndakubwiza ukuri, naragukunze kandi na n'ubu ndagukunda cyane. Ati umbabarire cyane kuba ndabikubwiye, mbese ko ndakubwiye ibindimwo, ariko numva yuko umenga gukomeza kuvyigumiza mu vyotuma mererwa nabi cyane kuruta kuno bikubwira. Niba bikomerekeje imbabarire, ariko reka nizere yuko umutima wawe bitaza kuwuhunganya cyangwa ngo bitume utuma unyiyumvira nabi, ubugenzi bwacu bwe bwuhagarara kubera ibintu ntangiye kuzanira. Numvise munezero uvanze n'amarira y'ivyishimo, Landry ndamusimbukira ko ndamuhobera, by'ukuri numva yo kumenga sinzi uko byari bimeze, yarakoze log out, yarakubise uwashaka kurira, by'ukuri numva yuko akoze ikintu nari nshaka, yarakoze by'ukuri ku kintu numva nari nshaka yuko akorako. Ryo kukerekanya namubwiye ati no way Landry, calm down, nanje ndagukunda kandi ndagukunda cyane. By'ukuri urukundo hagati yanje na Landry kwaratanguye ruraryoha, urukundo turishimirana gose kugeza naho by'ukuri tumva yuko umenga nta kindi kintu gihari kwisi ciba kiryoshe no kuba ndi kumwe na Landry. Ntivyari vyoroshe muhira, nari ntabasha kuba no bitaho nko byari bishoboka kubera ko umwanya munini nawe hebera Landry n'abandi kumwe na Landry ko baguma twasohotse, abivuye n'akazi yari afise, by'ukuri yarankorera ikintu cyose gishoboka, nkumva yuko umenga nta kindi kintu noshobora gukora atari kuba ndi kumwe na Landry, atari ko Landry no mugumana ntazanshike. Landry twacenye muri vyinshi, by'ukuri narakoze igishoboka cyose, nayitanze gushoboka kose kugira ngo Landry azakomeza abo wanje, kandi niko vyabaye muri ako kanya, niko amaso yanje yabinyereka. Umunsi umwe niho yambwira ati ndashaka ko tuganira ikintu kiri so serious, but
ah, tuze kukiganirira ahantu I mean bisa nkaho turi twenyine sinzi niba uza kubikunda ndamubwira ati dusa nkaho turi twenyine what do you want to mean ushaka gusigura iki arambwira ati no way calm down ndavuga ngo nko muri naca cyangwa se ahandi hantu hatandukanye niho twafata umwanya turasohokera ku kivu niyo yambwira ati by'ukuri nagira ndakubwira ikintu kandi niwanyemerera ukakimfasha by'ukuri no kunzumva nezerewe nababwire yuko kuva ico gihe cyose uko nabona arandiriye anyiyereka nuko nabona yarameze hari ibintu byinshi by'ingenzi nuko aba naramubaje muri kiya gihe nuko naramubaje muri urya mwanya ariko ntigeze ndamubaza sinigeze menya yuko nuko aba naramubaje randiri amakuru yiwabo amakuru yahavuka canke se ibimwerekeye by'ukuri ku buzima bwiwe bwite nibwo randiri yambwira ati I'm sorry for this thing I'm going to tell you but uze kumfasha uze kuvyakira kuri bintu ngira ndakubwira akazi nafise ngaha muri Kigali karaheze ariko ntibisubiye ku rukundo rwanje nawe ruheze it's the reason why nakunda kubwira Muhoza actually niba warankunze ukaba wumva wishimiye by'ukuri kubana nanjye cyangwa se wishimiye by'ukuri kuba dufitanye umubano nk'uwo dufitanye tamwo kandi amahitamo yawe araza kuba akomeye cyane ndavyumva ariko uraza kuyakora ngira mve ngaha mu Rwanda kandi sinizera yuko ashobora kuzogaruka ariko by'ukuri ndakubwire kuri jewe mu buzima bwanje nari nuzuye cyane ndi kumwe nawe sinumvisha yuko shobora kuba nuzushura kubandanya kubaho nyuma ya buno buzima ntari kumwe nawe ndabizi cyane nibikoroheye kuba ndabikubwiye bwa mbere ariko ndaguhaye iminsi 2 basi ugende uvyiyumvire ko kuri bino bintu ndakubwiye n'ivy'umutima wawe ukweretse yuko vy'ukuri ndiko ndakubwira uzoheza umpinyisho numvise ivyiyumviro birenga ibihumbi binyirutse mu mutima numva ibintu byinshi biriko biranzungurukamwe numva by'ukuri yuko umunezero w'ukwezi n'igice nari maze ndi kumwe na Landry nkumva by'ukuri nta kindi kintu kizoshobora kubisimbura even when my family nubwo bari umuryango wanje ntushobora kugeza aho Landry yarageza mu kwishima kwanje namaze iminsi 2 yose ndarandiyumvira ico ngiye gukora nico ngiye gukurikizako nibwo nacafata ingingo vy'ukuri ndamubwira Landry ko nemeye ko jana aho yaragiye hose kuko vy'ukuri ku kuntu twe tumaze kugenda na Landry ivyo twe tumaze gukorana nivyo twe tumaze kugira namwo vy'ukuri namva yuko umenga nta wundi muhungu shaka kuzobonana nawe cyangwa shaka kuzobana nawe atariwe kubera yuko nemaze kumufata but not my boyfriend but my husband ntabwo ninde mufata nk'umukunzi wanje ariko nk'umugabo wanje numva yuko ibintu byose n'imigambi yose twategurana Landry kandi muhungu nozobona afise ivyumvire nk'ivyo Landry yari afise niyo mfashe dufata ingingo binyarutse cyane turarondera byangombwa ndagerageza kubisigurira muhira mama ndayimubwira ndabwira yuko ntamutaye ahubwo nzokomeza akukomeza ndamuzirikana kandi nzokomeza kumwiyumvirako mama ntiyavyishimiye cyane yarambwiye ati mwana wanje wari kuba warafashe umwanya ukwiye kwiyumvira kuri bino bintu wari kuba warafashe umwanya ukwiye kwiyumvira kuri uno mwanzuro ugiye gufata cyangwa se ino ngingo ugiye ufate ariko mama by'ukuri yarari hasi cyane y'urukundo nari mfise nabona yuko mama ciritse cyane ikintu cyose yombwira atoza mpagarika kuba noba ndi kumwe na Landry niho twaje turondera byangombwa turaza ngaha mu Burundi turashika by'ukuri ntitwashitse byoroshe twaraje ariko cadushikira ngaha i Bujumbura tukimara gushika ngaha niho nagiye kwiyumvira kuba no mubaza ubuzima bwiwe bwite canke se about his family umuryango wiwe bese bimeze gute ivyo byose naje kubibuka ngeze ngaha i Bujumbura nkimara gushika yari afise amafaranga nasanze yararondeye inzu twashikiye mu nzu apanze isoke nk'abandi basore bose byari ibintu bisanzwe gushika apanze kuko yarambwiye ko nubundi atanze afise ariko tsobanira turabaho nkabona
nta famiye yiwe nimwe iza kumuraba, nta kintu na kimwe c'iwabo ndiko ndagerageza kubona. Umunsi umwe niho namubwira ati Landry, ndashaka ko tuganira about your family, ku muryango wawe. Kenshi ndiko ndabimubaza, yaragerageza kubikwepa akasa nkaho umenga ariko arabihunga, kandi nanje nkabibona, mubwo nkavuga ati isoke n'umugabo wanje ntihazogira igihe ayumva ko ashaka kubimbwira azobimbwira, kuko nabumva by'ukuri ku hantu twavuye narenze ku bintu twacanyemwo, ninumva yuko umenga Landry ntituzotandukana, cyangwa se Landry azokomeza kuba ari umupapa mwiza. Umunsi umwe ndababwire yuko icyo gihe cyose byinshi twavugana, twaza ngaha twari tumaze kumara nk'amezi nk'atatu, ubwo nabwo inda mu nda yari ikuze imaze kugera mu mezi 5, nubwo yuko navuye mu Rwanda ndayifise. Nubwo yuko rukimara kugira ngaha ntanguza namubaza akubwiye ku muryango we akazarabikwepa, by'ukuri nkabona ko umenga Landry hari ikintu ari karampisha, ari karanyigeza. Ndamubwira ati Landry, it's okay, niba ndagukomeretsa kubw'umuryango wawe kuba kiba cyarabaye ku muryango wawe, umbabarire cyane, I will never again, sinzosubira. Umunsi umwe niho Landry yambwira ati niba ushaka chance wifuza ko tubana, ntuzusubire kumbaza kijanye n'umuryango wanje. Numva yuko by'ukuri Landry shobora kuba hari ikintu cyabaye ku muryango we ntazi, cyangwa se ikintu ntashobora kuba nomenya. Umunsi umwe inda ikimara kugira mu mezi 7 nibwo Landry yatangiye kugenda amararuka buke buke, agatangura kuzagendera mu bandi bakobwa, mbese nkabona yuko umenga Landry ntakinyitayeho, akaza atambwira ngo ararushe, nta kintu na kimwe ambwira, nta kintu na kimwe yari yacitayeho, nta kintu na kimwe mu buzima bwiwe ashobora kuba yokora kuri jewe, ntiyarakinyitaho, ntiyarakindaba, mbese nari umuntu wo ngaho muhira gusa. Yatambwira ko adashaka gufungura yariye, ibyo natetse naravyifungurana n'umukozi, by'ukuri nkumva umutima wanje utangiye gutuntura. Icyo gihe cyose umusigo wanje wahora utose kubera amarira, nkararandarira ijoro ryose ndamubwira ati Landry, niki cyabaye, niki nagukora ibibazo cyatuma utanguye kufata nk'uku. Atangura kuhinduka buke buke, by'ukuri akazarambwira ati passport ndayifise mu mufuko, niwakomeza kungora nzogusiga nigire. By'ukuri nkuzamubwira ati it's okay, basi niba ari ikintu ndiko ndakora kikubabaza, cyangwa se ari ikintu ndiko ndakora kitakunezereye, niba ari ukuntu umeze muri ino minsi bitakunezereye, ndakwingiza ungize ukuri, basi mpindure. Niki cyo guhindura ngo basi umubano wacu wongere usubire nk'uko twari tumeze ubwa mbere. Arambwira ati everything is okay, ibintu byose bimeze neza, nta kintu na kimwe cyo guhindura usivye wewe. Nkumva by'ukuri siniko natahura ibyo ari karambwira, kumbe yari karambwira yuko ikintu cyo guhindura ari jewe akwiye guhindura, mbese ari jewe akwiye gukura mu buzima bwiwe. Namubwiye ati Landry, ku ngingo yose uzofata nk'umugabo wanje nzokuba, kandi nzokomeza ndagukunde, kandi nzokwizira yuko uzokwa mu mugabo wanje, sinzigera ndagushira ku isoni. Umunsi umwe nibwo yambwira ati hari ikintu utigeze umenya kandi utigeze unatahura, kuba twarazananye ngaha mu Burundi ntibyari bisiguye yuko uzocuba nk'inkovu ku mubiri wanje itazigera isibangana. No way, ushobora kuzobona uwundi muntu agukundisha undi muntu mubana, kuko nanjye ushobora guhindura nkagusiga ngaho nkagenda nkarondera uwundi muntu tuzobana. By'ukuri numva yuko umenga ntangiye kubaho ubuzima bugoye kandi bubabaje. Umunsi umwe niho bwaca mu gatondo usanga Landry ntawe hari yagiye, ndarindira ku mugoroba akagaruka, ntiyagaruka. Kundi munsi ugira kabiri, ku munsi ugira gatatu niho yambwira yuko yarambiwe cyane no kubana nanje, yumva by'ukuri atagishoboye kubana nanje. Icyo gihe ndarigeze mu mezi 8 yari mvuke, navuga yuko numvise yuko ubuzima bwanje burampereye, ko numva yuko by'ukuri sinzi ukuntu ngiye kubaho, sinzi ukuntu ngiye gukomeza kubaho mwabuno buzima. Nta kazi nari ifise, nadandaza boutique naho nyene, hari hadandaza umukozi kwera yuko nari nkuriwe cyane, ibintu n'ivyari binyoroheye. Umukozi niwe yaza kuhakora, ndavuga yuko ntivyari byoroshe. Namaza Landry, basi uri hehe? Arambwira ati butuvugana ndi Tanzania, kandi uzugerageze witeho, uzugerageze umwana niyavuka uzumwiteho, canke se naho ubwawe uze wiyiteho, ndazi uri umuntu mukuru kandi uzobishobora.
ati nanjye ntazogira igihe nkumva ndashaka kugarukira nzogarukira kandi nta kugarukira naho umwana niyakuruza umumpe nzokubwira aho uzomujana ntacyo bitwaye gusa sishaka yuko wohura n'umuryango wanje by'ukuri naramushimiye nta kindi kintu narengeje ko namubwiye ati isoke nzogira aho navyakire niba by'ukuri rwose izo mbaraga zo kubikora nanjye nzogira ahantu ndavyakire by'ukuri ntakire ko wagiye kandi ntakire kumwe nawe natangiye kubaho ubuzima narifise umudamu w'umugenzi twabana ngaho mu rupangu yaragerageza kumfasha akanyitaho kugeza naho nibaruka umwana arakura ubageze mu mezi 8 nyene ariko vy'ukuri ubuzima bwanje mbayeho ubu buragoye kandi buranduhije cyane amafaranga yo kuriha inzu ni kibazo kubera yuko inzu twabamwo y'ibihumbi 150 narageze aho ndayivamwo ubu mba mu nzu y'ibihumbi 80 chambrette ibintu ntibinyoroheye cyane ariko ubuzima ndiko ndabubamwo ndiko ndagerageza kuba noshaka ukuntu niyitaho kandi ndazi yuko bizokunda niho na nje mu nyuma gutelefona muhira ndamubwira mama by'ukuri ibintu byanshikiye nawe ntiyagize umutima woroshe cyane wo kuvyakira ariko yarambwiye ati gerageza ibice wono uko nyene nta kundi nurazoronka ukuntu uzogaruka utabirose naho kaze muri muzima komeza kubaho uko nyene navuga ati kavy'ukuri ntongere ndondera ukuntu ushobora kubaho ariko vy'ukuri ubuzima nubwo biri kuburangura cyane ariko nizera yuko Imana iri kumwe nanje andazi yuko umwana wanje uzomwitaho kandi azokura ariko ubu ndiko ndagerageza ukuntu nosubira muhira nubwo mbona yuko umenga ntivyoroshe bivaye n'inzira ariko nizera yuko bizokunda nkazoronka n'ivyahinduka nkazoronka ukuntu subira muhira hari abantu benshi rero bazaba ija mu rukundo n'abantu by'ukuri batarabamenya umuntu n'umuntu ameze gute ataramenya umuryango we by'ukuri kugira ngo mbese uwo muntu ntihagira n'ikizoba mu buzima bwiwe azamenya iyo azibandwa azerekeza cyangwa se aho arira agenda kuririra by'ukuri kuba ntarabagije Landry ubuzima bwiwe cyangwa se ngo ndamaze kuvyerekeye umuryango wiwe imbere yuko tumenyana nico catumye mbese ibintu byose byaranshikiye nivyo byatumye ubu buzima bwose ndiko ndabucamo umukobwa wese ariko aratwumviriza cyangwa se ariko aranyumviriza anizere yuko nawe ubuzima bwose agenda aracamo ubucense uwo bariko baradetinga muri kano kanya vy'ukuri amenye yuko abwiza kumenya ikintu cyose kimwerekeye kuri we kugira ngo mbese bashobore kuba bogera kure yaho bifuza kugera akenshi abahungu iyo bamaze kukubona iyo bamaze kuryamana nawe agaciro kose warufise kuri we gaca kononekara gaca kaja hasi ikintu nabonye coco abahungu kenshi nuko iyo bifuza kukubona iyo bifuza kurenga ibwirizwa nawe kenshi baba bameze ni nko kuba bata ni nko kugira indoto zo guhonyora ku butaka bwa Canada nko kugira muri Canada ariko iyo bamaze kukugera ko ico bifuza bamaze kukibona basigira bakubona yuko umenga uri kintu ataco kimaze uri kintu atakamaro gifi ukabya umutima umudamu wawe afise imbanyi y'umwana wawe guys ubu n'ubukoko bungana gute abahungu muza muragira urumva ko ni hatari ariko cyane basomera ubutumwa bwanyu ati uyu mutipe n'umuhemu kweri ati na arambabaje cyane kubera iki abantu arabahemu ati ndi Felisi ngaha imakamba ati makamba muri marante indirimbo ya Bifesi no Sara thank you so much Felisi kumizi nawe ugira ibihe byiza ati bite Trezoro ati kutwibagira ati ni Steve ngaha mu Nyakabika thank you so much Steve ukomeze ugira ibihe byiza ati bite nshuti yanje ati ndi Viatori tinashaka urakoze cyane okay turi mu mwanya w'igishinga ntahe nako tiko turasigura amazina ati umukobwa ndamuhojeje ku mutima Imana iramubona ati mpanure n'abahungu bagenzanje bameze nka Landry kwiyumva kwiyisi tutazogira iki kivyo dukora ngano kuri inosi byose tuzobibazwa hama ucusigura n'izina urakoze cyane uza kongira urindi ungikira ntaco bitwaye ndeza kuri gusigurira ati bite ati ni Sandra ati nyambuye ati hama muhoza ati pole sana uwo mwana murere uwo niwe azogusukako amazi burya abahungu
okay okay ntibamurye kuko ubu nivyo bigezweho hama Trezoro. Okay, izina ryawe ntacyo bitwaye ndaza kuca ndari gusigurira ukomeze ugire ibihe vyiza. Nirajabu akuze ati bite karibu warukumbe cyane. Okay, Rajabu ino message wene nayibonye ariko reka nizire yuko kwemeza kugira ibihe vyiza. Ageze niko ndababwira yuko kenshi ibintu dukora hano kuri inosi tuzovyishurira ngaha kuri inosi nyene. Nubwo uzohemukira umuntu ukumva yuko umenga biraryoshe kuba uri kuramubona ariko araca mu bintu bibi nk'ivyo ariko aracamwe, umva yuko there was some day umunsi umwe nawe urahari nawe uzohemukirwa nko wahemukiwe nkuko wahemukiye ujya muntu. Kandi rero umunsi umutima we nawe uzohemukirwa nibwo uzumva ububabare canke se uburibwe ujya mutima ujya muntu wahemukiye nawe waciyemwo muri kiya gihe wari kuramugira bijya bintu byose. Ageze kanizere yuko vy'ukuri abantu tukagombye kuba dufise umutima w'umuntu apana umutima w'ubunyamaswa guys, kuko ibintu dushira kuba twokorera abantu guys. Mwumve yuko kiya kintu burya buntu bijya bintu uri ujya muntu ukora bigira bijya bintu afite umutima kandi w'inyama nkuko uwo wawe nawe umeze. Nawe umunsi umwe uzubabazwa kandi uzubabara nkuko wamubabaje. Ariko nogena kanabwira ko abakobwa bashobora kubafata ingingo cyangwa se amahitamo yo kuba bubana n'umuntu amahitamo agoye gukora nkayo gushakana n'umuntu batigeze bamwiga ngo bamumenye actually uyu muntu n'umuntu ameze gute, iwabo ni hehe, famille yiwe ni yihe nkuko yari ariko abivuga, akira ngo maybe bamenye ninagira ikibazo nzohamagara umuryango uwuhe uze utwumvirize cyangwa se ushire kuba wogira ico ufasha. Guys urumva ntibiba vyoroshe. Muze muraraba abakobwa imbere yuko muja mu rukundo manze mwige vy'ukuri uyu niyo mugabo w'indoto zanje, niwe nahoze nipfuza kubana nawe. Niba bikunda mufate mwigihe kinini cyane imbere yuko mufata ingingo zo kugira ikizo kuba mwobana. Ati bite nshuti zanje, ati karibu muriko mubikora neza hama iki gishinga ntahe kirubatse umutima wanje vraiment yihangane Imana izomuhuza n'ubutandukanye n'uwo burya igihe umuntu aguhevye uze wiyakire gusa biragoye ariko wihangane hama conseil ku bahungu mukunda muze mukunda vy'ukuri mureke uburyarya mu rukundo kuko muzobihanirwa n'imbere y'Imana. Thank you so much. Imana iguhezagire vraiment kuri no message. Ati bitendi Olivier mu gihoce hama bandanya uduhe isi. Okay, iyo ntahe nayo nanje ndumva ko imbabaje uwo muhungu nawe kweri yarahemutse kweri bimwe bibabaje. Cuma indirimbo urakoze cyane ya Melanin Boy, urakoze cyane. Nirajabu ati sha Trezo abahungu bazosha mugabo jewe sindimwo ni yihangane uwo okay uwo mwana numugisha. Ntuvuga yuko ati nihangane muhoza uwo mwana ufise numugisha kuri wewe. Tibite okay ati nande sinokubesha abahungu ndiwe. Okay ariko ni abahungu n'inyamaswa ibaze nk'uwo vraiment yihangane cyane cyane kweri Imana izomugirira neza. Uwo mudamu nawe nshuti yanje ati ni Viatori ati nashaka uze kunsigurira izina. Urakoze cyane uraza kongira uri nyunikire ntihagire umwanya gusigura izine. Ati biti hama no ku bahungu bava ruguru bazi no mu gisagara bamwe barafise ako kageso arashobora kuba afise umugore ku gatumba ashitse ino akigira umusore ni Renova. Urakoze cyane Renova, bino bintu navyo birashika. Ati bite Trezoro ati namahoro ati karibu kuri Black FM hama narandiri arameze nabi n'umuhungu gusa ngo kuri neza wigendere izo gusanga imbere ukoze inabi nayo nuko nyene izo gusanga imbere. Uwo ni Van Boy. Ati bite ati ni Francine Imatyazo niyihangane uwo mumama inyuma ya zero Imana nahirishura uwo muhungu nawe nagende azogwa imbere. Uwo mudamu niyihe amahoro mugana bahungu nibarabe bazi bari hanura nukuri. Thank you so much.
Francine ariko nababwiye yuko guys ibintu ntivyoroshe kandi muze muraraba abahungu vraiment abahungu mudeseva cyangwa se muhemukira imitima y'abana b'abakobwa ngaho hanze guys not good ibintu si vyiza vraiment muze muraraba muze murakora ibintu vya nyavyo kandi ibintu bikwiye mubwira abahungu abakobwa canke se abo mukunda yiko mubakunda kandi mukaze murafata ingingo mwumva yuko muzoshobora kuba mwo zishira mu ngiro